kubaramutsa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye amaze igihe agendera amakomine atandukanye yo mu gihugu, kandi aho ageze hose mu byo avuga ntiyibagira guhamagarira abarundi bahunze guhunguka. Umugambwe MSD ukaba ubona ko ako kamo katitabwa bikwiye. Imvo ngo ituma izo mpunzi zititaba ku bwinshi ako kamo ngo nuko ivyo zahunze bikihari mu gihugu. Ivyo navyo ngo ni inzego zibahohotera zikongera zikabica, zikaba zigizwe n'iperereza, igipolisi, imbonerakure hamwe n'intwaro yo hagati mu gihugu. Kurikira umushingwamanza akongera akaba ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD François Nyamoya. Eka ntikitabwa bikwiye na gato, kandi nta utabibona. Ikidutangaza nuko umukuru w'igihugu abandanya hamagara impunzi gutaha, ntiyibaze igituma akamukiye katitabwa kuva yafata ubutegetsi. Mugabo inyishu y'igituma batitaba iriho kuko ntibahunze umuyaga, cyo bahunze kirazwi. Impunzi zahunze inzego zibahohotera zikabica, nazo izo nzego zirazwi, ni urwego rw'iperereza, igipolisi, intwaro hagati mu gihugu hamwe n'imbonerakure. Ibyo byose rero nivyo byatumye bahunga, kandi icatumye bahunga kiracariho. Nivyo gituma atagitangaje ko abantu badatahuka ku bwinshi. Naho abarundi bahunze batitabira kamo ka Varisito Ndayishimiye ngo batahuke ku bwinshi, hariho abatahuka. Abo nabo ngo bakaba bari basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Kubwo umugambwe MSD ngo ntibitangaje ko abo bantu batahuka, kuko ngo basanzwe ari abanyamuryango umwe, bakaba bararondeye ingene bumvikana ivyo bapfa mu muryango imbere yuko bahunga. N'ubu François Nyamoya, umushingwamanza akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Ko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD batahuka, nahone nta gitangaje, kandi birumvikana. Ni ba muryango umwe, basubiye mu vyabo, basubiye mu babo, kandi barakoranye, ni bamwe. Ibyo bapfuye kumbure basigaye baravyumvikana, barahesha bamwe, hanyuma abandi nabo barataha. Ni mu muryango umwe. Urumva si impunzi zose izo tubone, impunzi twe tuvuga n'izo mpunzi zo ku bwinshi, atari abahunze bafise ibyo bata mu muryango. Kugira ngo impunzi zishobore gutaha ku bwinshi, umugambwe MSD umenyesha ko hakenewe ibikorwa biboneka, harimwo kugarukana icuka ciza ca politike mu gihugu. Ngo nayo amajambo gusa ntashobora gutuma izo mpunzi zitahuka ku bwinshi. Umugambwe MSD wabivuze kera, kandi wama ubivuga n'ubu turabisubiyemo. Kugira impunzi zitahe ku bwinshi, hakwiye ibikorwa biboneka bihumuriza impunzi, hakwiye kugarukana icuka ciza mu gihugu. Izo ngorane zose ziterwa n'iperereza, igipolisi, intwaro hagati mu gihugu, ziterwa n'imbonerakure, ivyo byose hagafatwa ingingo ziboneka zo kwihagarika. Amajambo umukuru w'igihugu azobandanya ayavuga ntaco bizohindura, azobandanya avuga uko nta na kimwe bizohinduka atafashe ingingo. Guhamagara impunzi guhunguka amajambo gusa ntibikwiye, hakwiye ibikorwa, hakwiye gufatwa ingingo ziboneka. N'uwo yari umushingwamanza François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Umukukuruke mu gisirikare c'u Burundi azwi ku mazina ya Alexis Nimubona yarahagaritswe n'abapolisi kuri uyu wa kane, igenekerezo rya 4 Nyakanga uno mwaka wa 2021. Yakuwe ku rugo iwe muri komine Burambi, intara ya Rumonge. Yagirijwe kubatunze ibigwanisho no kuja mu migwi yitwaje ibigwanisho. Inyuma yo gusakwa bakabura icagiriji na kimwe, yarakubaguwe acajanwa ubutarariye mu gasho. Abiwe basaba uwabo kurekugwa ngo kuko ataco yagirizwa. Bamwe n'abandi bakavuga ko ibya CNDD-FDD vyanse
vyabaye akananira abahinga. Inkuru na Eric Kwizera. Alex nimubona imyaka 46 umukukuruke mu gisirikare ca kera arapfunzwe kuva kuri uyu wa kane igerekezo ya kabiri Nyakanga no mwaka 2021 yahagaritswe n'abapolisi kuri uwo munsi nyene wa kane bamukuye ku rugiwe ruri ku mutumba Gitaramuka wo muri komine Burambi intara ya Rumonge. Alex yagirizwa gutunga ibirwanisho atayifitiye uruhusha, ivyo navyo akaba bihakana. Inyuma y'isakwa ryakozwe n'abapolisi mu nzu iwe kuri uwa gatanu bakahabura ico bahatora co bicagiriji yaciye agumizwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Umushikiriza manza mu ntara ya Rumonge niwe yasohoye umutahe wo guhagarika Alex nimubona. Amakuru twahawe n'abari bahegereye bavuga ko babonye abapolisi bari baje kumufata bari bafise umutahe utewe ku mukono n'umushikiriza manza bamwagirije gutunga ibirwanisho atafitiye uruhusha no kuja mu mirwi yitwaje ibirwanisho. Ikibateye amakenga ngo nuko yatwawe nabi abanje no gukubagurwa baca bamuraza ijoro rimwe mu gashoko ku Murago baca baramwunguruza. Babanaje bavuga ko kuri uyu gatanu abapolisi benshi bagiye gusakiwe ako ngo nta kirwanisho na kimwe bahatoye canke ikindi gikoresho na kimwe ca gipolisi coba carahatowe. Ababanyi biwe twashoboye kuganira bagaragaje akababaro kabo aho bagira bati nduguruye twamugina. Mu gihe bariko barasaka abapolisi baramuryagagura bakamukubita nk'igikoko co kwicwa kandi ataco batoye iwe ndugaye twamugina. Inyuma y'isakwa uwo mugabo yaciye yungururizwa mu gasho ka komisari y'igipolisi ya Rumonge. Abamwegereye bibaza ko iyo bari kazira amatati y'amatongo mu rubanza ruri hagati yiwe n'umubanyi rwo baruri inyuma y'iryo hagarikwa ryiwe. Abiwe basaba leta kurekura uwabo ngo kuko ataco yagirizwa uretse irementanya ariko arakorerwa. Bamwe n'abandi bakavuga ko ivyo leta CNDD-FDD irongowe na Barton Ndayishimiye vyase vyabaye akananira abahinga ngo nitikubita agashi abarundi bariteguye guhaguruka bayiyamirize. Uwahoze akorana n'ibiro bikuru vy'iperereza ryo mu Burundi mu ntara ya Kirundo azwi ku mazina ya Ndizeye Christian batazira Balezi yaraburiwe irengero kuri uyu wa 17 Myandagaro. Akaba yarasanzwe ari umugwizatunga ngaho mu buraruko bw'u Burundi. Akaba yafatiwe i Bujumbura ariko yivuna akanyota ari kumwe na bagenzi biwe mu kabare kazwi nka Calvados. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko gukorera leta ya CNDD-FDD ngo ba uriko wikwegera umuriro ngo nabandi nibarabireho bahinduke. Ito nido na Alice Mukeshimana. Christian Nizeyimana akiriko yivuna akanyota yagiye abona akikujwe n'abasirikare bitwaje inkoho baca bamwuriza ku nguvu imodokari yabo ifise ibiyo vyirabura, mbere akaba yabanje kwanga kwinjira muri iyo modokari biranka bimubana imfagusa. Bagenzi biwe batekewe n'ubwoba bakaba baciye bayanyaga. Umufasoni wa Christian akaba yarasanzwe ari umukuru wa sentare y'intango ya Kayanza. Avuga ko yagerageje kurondera umugabo wiwe mu busho butandukanye buri mu gisagara ca Bujumbura ariko arahebura. Mu nyuma niho umuryango wiwe waronse amakuru ko Christian Ndizeye ko yoba afunzwe ku mvo z'amatohoza ariko kugeza ubu ngo ntibazi ikibanza afungiwemwo. Ivyo rero ngo biratuma bica intege umuryango wiwe, mbere bakanibaza kuri leta ya CNDD-FDD ko yoba ishaka guhuma amaso kugira ngo bahagarike kurondera no gutabariza uwabo. Amakuru radio haguruka imaze kuronka avuga ko Ndizeye Christian yoba yaratoneshejwe cyane n'umuhisi General Shimirimana Adolphe yahoze atwara urwego rukuru rw'ibiro vy'iperereza mu Burundi. Akaba yaguye mu gitero c'abitwaje ibigwanisho kwigenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka wa 2015 ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Nkuko ayo makuru abandanya abivuga ngo yaciye atangura gukugwa ko kwa gutoneshwa kwatuma yitwara nk'inka yici ngo yoba yari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD bo gukuraho naho yaragifise ibyo ashikiriza muri urwo rwego rw'iperereza mu Burundi. Bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu Kirundo bavuga ko hagowe abakorera iyo leta kuko igaruka ikabahemba urufu ngo n'abandi bari bakwiye kurabira kuri Christian Ndizeye narijya yavugwa mu mabi menshi ngaho mu Kirundo. Hari umugabo yitwa Sekaje Remy apunzwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Apunzwe kuva ku wa 11 Myandagaro y'umwaka yagirizwa kunyuruza umutama yitwa Mutohera Samso. Yamara Sekaje Remy arakana ico caha. Kurikira muka Sekaje Remy aravyigana. Amajwi yiwe akaba yiriwe aratembera ku mbuga ngurukana bumenyi. Aho umugabo wanje yafunzwe yagize ngo yanyuruje umuntu ariko vy'ukuri ntiyamunyuruje ariko yagiye kumusuhuza nk'abandi bose kuko
nta tegeko ribibuza. Hama hageze aho nyakubahwa procureur asubiramwo imanza wa Bujumbura Meri acaramuhamagaza amwagiza ngo anyuruje ngo umutama yitwa Mutohera Samso aramuhamagaje yari yitavye arisigwa amuga ati je ntago nigeze ndamunyuruza uwo muntu ari muhiriwe ufite amakenguze ndakujane ariko aramubwira ngo ivyo bisigura sivyo ngo n'amatoto atemfasha kuyakora ngo ariko mfise uko nzobigenza baramwirije muri parke hajya muri kwa procureur Freya Kudapere wa Bujumbura Meri yarahiriwe umunsi wose gushika isaha imwe y'ijoro hafi saa 2 niho bavuye bafata ingingo yo kumufunga bacamujana mu ibohero rikuru rya Mpimba. Umuryango wa Seka Jeremy uvuga ko watohoje usanga uwo mutama Mutohera Samson agwariye mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge bloke ya 12 icumba gifise inimero 34 abamugwajije akaba ari umugore wiwe hamwe n'umukozi wiwe. Ivyo bikaba byaramenyeshejwe n'umuryango wa Hemi hamwe n'umukozi w'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge umushikiriza manza wa Republika mu gisagara ca Bujumbura. Ariko uwo mushikiriza manza ngo ntiyiteze kurenganura uwo mugabo Seka Jeremy. Tukurikire kandi umupfasoni wiwe. Hama twaragiye muri hôpital militaire turaca ku nzego zitandukanye duca ku barongoye umutekano muri hôpital militaire dokoro atwa hôpital militaire turamwitura tumuganira ikibazo dufise aravuga ati twibaza ko ivyo bibazo atari byo Murundi yadufashije araja kuturabira araturara mu mashini turambwira izina ry'uwo muntu ararondeza amaze kubirondeza asanga ko uwo muntu agwari mu hôpital militaire muri chambre bloque 12 chambre 34 turambwira ati rero dushaka mu ducemeza ko umuntu mwamubonye ari kugira ngo turabe ko wacu yo irikugwa agakurwa mu ngo yashizwemo aratubwira ngo ntabwo ejo ndabitanga ngo ariko ndero uwo bafasha ati mugabo hagatari katuma tubaze procureur kw'ivyo bintu abizi twamuhaye nimero zo mu procureur yamufunze aramutelefona amaze kumutelefona amubwiye ngo nigiki kikwemeza ko turondera yo bari uvuga arambwira ati ikibinyemeza nuko imiryango yose yabo bantu ya muryango wa Mutohera Samso turawubona ya umuryango wa Remise kaje turawubona ngaha aramaza ngo nari ntelefonyera umuganga cankuri iki arambwira ati ndo umukozi wa hôpital militaire ijambo yamwica yambwiye ati ahubwo wowe nyene nterefonye uzoje mu gatondo duhuriye ku biro ubinganira ingene bimeze arambwira ati je nta banza dufitaniye aho tene banza ikabazozejo mu baganire ubumvize hama ni ari byo ubarekurira wabo arambwira ngo yabusibo nkene ngo ariko nkeneye wewe twavuye ngaho turataha turatelefona mu magistrate urubanza umusubitsi twa procureur general Freya Kudapere aranka kutwitaba turangije turataha dutashe bukiye mu gatondo hari ku munsi wa kabiri windwi iheze turagenda turamwitura turamubaza basi tubwiza ukuri kumbure bari ikindi kintu afungiwe n'ikindi kintu yafatiwe ariko gitandukanye n'iryo nyuzwa muri ko muravuga ejo atubwiye ati dossier yiwe nta kindi kintu kimwe kirimo bamwagiza ko yanyuruje uwo Mutohera Samso bazi no Mutohera Samso ko twamubonye hari akababazwe n'umugore wiwe n'umukozi wiwe uwatira caboshwe nikigenda mu murabe nimwasanga ibyo tubabwira ari byo mwije muri kuri wacu nawe yidegenze aratubwira ngo uko kuri bose barakuzi ngo na procureur yamufunze uko kuri aragufise ngo ariko ntiteguye kumurekura. Uwo mupfasoni asaba umushikiranganje w'ubutungane hamwe n'umukuru w'igihugu kugira ico babafashije kugira ngo umugabo wiwe arekugwe yidegemvye kuko ataco apunzwe azira. Ni mu gihe aba yitura bose ngo batumviriza ivyo ababwira. Ntituratunganirizwa rero twagomba gutaka nyakubahwa rongo bishikanje bw'ubutungane dufashe kuko wacarika ararenganwa nta kosa nimwe yagirizwa bavuga ko yanyurujwe arahari agwariye muri hôpital militaire n'ivyemezo bihano mu mashini ogenda kubirondera yo bironka ariko wacu wewe arikara arakora umunyoro kandi ataca yagirizwa kwamakosa kanase barundi n'ukuri badufashe ubutungane bukore kuko wacu arikara arenganwa afunzwa azira ubusa nta cana kimwe ariko baramwagiriza ariko bamufunze tutazi ikindi kintu ariko baramuhora kindi uwo procureur afite urwo rubanza n'uwitwa Claude magistrat dossier yitwa Desire twagomba gusaba n'ukuri ababishoboye mudutunganirize nibo batwara sentare imanza ya Bujumbura Meri. Abakurikirana ivy'ubutungane bw'u Burundi bavuga ko amarira ya Varisito Ndayishimiye aherutse kuririra imbere y'abakorera mu gisata c'ubutungane ataco azohindura muri ico gisata. Ihinduka ry'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo niryo rikenewe kugira ngo ico gisata gishobore gutunganiriza abanyagihugu.
tumira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Hewe radiyo haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari ukwikanga agahaguruka rugaba atari kugambana akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurondera amaronko ubona ko gutinya igitsure canke kugendera mu kwaha k'umuntu n'umwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi to twibagiye ugwaruka ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibara riguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiri yakuye tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitegeko kuba warenze. Radio haguruka ewe radio haguruka komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora aramabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya maze turinde amaganya. Ewe radio haguruka uracyari uwa mbere. Inyuma yaho leta y'u Burundi ihagarikiye amashirahamwe yose akorera mu gisata c'imikino y'amahigwe bita tombora jeu de hasard mu kinyamazuru. Abakozi bahora bakorera ishirahamwe Lydia Rizike Burundi rimwe muri ayo mashirahamwe baridoga mu kuvuga ko babeshwa n'umukoresha wabo. Abo bakozi bavuga ko umukoresha wabo ababwira ko agiye kubatekerera ahandi naho ko bagiye gusubizwa mu kazi ariko bakabura ishirwa mu ngiro rya kimwe muri ivyo bintu bibiri. Bari mu buzima bubi cane ntibagira icepfo n'icaruguru bakavuga ko leta ya CNDD-FDD ariyo ibaririye mu miryango kuko ititaho ineza y'umunyagihugu kuko ngo nta kuntu yari kugara amashirahamwe abatunzi. Abarundi ngo barakwiye kuvira hasi rimwe bakayiyamiriza. Inkuru na Kingi Blaise Iranzi. Ishirahamwe Lydia Rizike Burundi rimwe mu mashirahamwe yahoze akinisha inkino zo gutombora arivyo bita jeu de hasard rifise icicaro gikuru mu gisagara ca Bujumbura muri rohero ya mbere kwibarabara gitiwe Ubutaliyano. Imyidogo agahinda n'umubabaro nivyo birangwa mu bakozi barenga 300 bahoze bakorera iryo shirahamwe. Inyuma yaho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo guhagarika amashirahamwe yose akora ibikorwa nk'ivyo ikayaka impusha n'uburenganzira bwo gukorera gataka ku Burundi. Kuva kwa 2025 ruheshi umwaka nyene 2021 niho abakozi bishirahamwe Lydia Rizike Burundi bahabwa makete abahagarika ku kazi bakabwirwa ko bagiye gutunganirizwa kubijanye n'amafaranga yabo, ariko rero bobo bakaba babona ko bariko barahendwa nk'abana kuko amakuru bo bafise yemeza ko n'umuzungu yitwa Michel Mare yahora arongoye iryo shirahamwe mu Burundi yamaze gutekera twiwe akisubirira iwabo, ndetse ngo n'ibikoresho bigizwe ahanini n'amamashini ishirahamwe ryahora rikoresha ngo vyoba bimwe bimaze kujabukanwa mu gihugu ca Benin aho iryo shirahamwe rishobora kuja kubandaniriza ibikorwa. Ngo n'udufaranga tw'intega kazoza twabo bahora babisa mw'ishirahamwe Sokabu ngo barimwe uruhusha rwo kudukurayo ngo tubafashe kwikenura mu buzima bubi barimwo kuko batagishoboye no kuriha amazu basanzwe babamwo, tutibagiye inzara irangwa muri iyo miryango. Uyu ni umwe mu bakozi bahoze bakorera iryo shirahamwe Lydia Rizike Burundi aratuyagira uko biri kumva z'umutekano wiwe twahisemo guhindura ijwi ryiwe. Ukuri abakozi ba Lydia Rizike bafise agahinda n'umubabaro kadasanzwe kuva itariki 25 ruheshi muri 2021 babonye amakete aza yo kuduhagarika mu kazi bivuye ku ngo kuri leta mvyeyi leta nkozi. Twararindiye ko bodutunganiriza biranga, turarindiye ko batubwira ko badutekerera tugataha ngo niturindire ko tuzosubira rwa kazi kazokora ubwo
amamashini yose baregeranije amwe aheruka kugenda muri Beni n'indi ziracasigaye kuri siyeje turarindira yuko badutunganiriza vyarazi dusaba uduhera twacu twakoresheje muri Sokabu muri 2008 gushika muri 2021 kugira badutunganiriza vyarazi twaranditse amakete muri Sokabu turatwarayo Sokabu badurungika ku kazi kera mu depoze yo turarindira yuko ku kazi badutunganiriza vyarazi twasaba yuko badutunganiriza bakaduha uduhera twacu bakanadutekerera ntitubone iyo turiko turaja abana batabatangura amashuri ntituriha amazu turaturukana mu nzu z'abandi turambaye ibara barabe mudutunganirize kabisa bari ubutungane ngo leta ya CNDD-FDD ni leta idashira imbere inyungu z'umunyagihugu ngo ntivyumvikana ukuntu leta yohagarika amashirahamwe yarasanzwe abatunze n'imiryango yabo mu gihe iyo leta nyene idashoboye kubaha akazi kuri bo ngo ni leta y'inkozi y'ikibi ngo abarundi barakwiye gukoma induru bakavira hasi rimwe bakayiyamiriza rusubire twumvirize ubu yahoze akora iryo shirahamwe nukuri ntawe utobivuga iyi leta ya CNDD-FDD irababaje cyane irateye isoni igira impuhwe abanyagihugu batoya abantu batoya tumerewe nabi cyane biteye ubwoba rwose niyo gutera ivyatsi uravye ifashe amashyirahamwe kugara ntibuduha akazi ntibudutunganirize ko amashyirahamwe yugawe ngo babone ati mbere abakozi babayeho gute barihoreye abarundi turakwiye guhaguruka tukavira hasi rimwe tugakoma induru none tugiye kuba abandi ntitubona neza kazoza kacu k'igihugu cyacu uruganda rwa radio haguruka rwagerageje kurondera muhonge y'inka Josiane umwe mu bari mu rwego nyobozi rw'ishiramwe Lidia Burundi ngo agire icashikirije telefone yiwe yahamagara akaburu witaba ubuyobozi bw'ishirahamwe Sosumo bwarafashe ingingo yo guhagarika ishirahamwe rirongowe n'umukenguza amateka Space Caritas Njebarikanuye asanzwe ari mu badandaza bakomeye bisukari imvo ry'iryo hagarikwa ngo nuko atubahirije ibiciro by'ico gifungurwa ingingo mbere yakiriwe neza na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega mu gihe abandi bavuga ko guhagarikwa gusa bidakwiye ahubwo akwiye gukurikiranwa n'ubutungane leta ya CNDD-FDD ngo ntiyigera ihana abakosheje basanzwe bafise igihagararo muri uwo mugambwe inkuru twateguriwe na Aline Munezero urwandiko rwatewe k'umukono ku munsi wa gatanu w'indwi iheze wari urwo kumenyesha Space Caritas Njebarikanuye asanzwe ari cegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi k'ishirahamwe arongoye rikuwe ku rutonde rw'amashirahamwe arangura isukari akongera akayidandaza General Major Aloys Ndayikengurukiye umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sosimo yagiriza ishirahamwe Family Dan NDCC rirongowe n'umukenguzamateka Space Caritas Njebarikanuye ko ryarenze ku masezerano yo kudandaza ico gifungurwa aho ni mu gihe umukenguza amateka Njebarikanuye aherutse kutangishwa ihadabu ry'imiliyoni 2 y'amafaranga y'amarundi kubera ko yadandaje umufuko w'isukari ku mafaranga 125 kandi wari gutegerezwa kugurishwa 114. Ico giciro kikaba cashinzwe na leta ibicishije ku bushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi. Iryo hadabu uwo mukenguza amateka akaba yaritangishijwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega ari naho hariko hagurishwa iyo sukari. Iyo ngingo rero ikaba yakiriwe neza n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega ariko bagasaba ko yozira kora kuri abo bose bakora ibihushanye n'amategeko. Twe twavyakiriye neza aho bw'ingingo ziza byakora kuri wowe wese ariko arakora ibihushanye n'amategeko na cane kuko kenshi amategeko y'igihugu araba abantu bato bani nakabakingira mugabo nk'ubu rero ko bihagaze kuri uyu bakabafasha ingingo nk'iyi nibarabe n'ahandi hose bataravye ngo uyu ni naka canke ni naka ngo ajejwe ibintu umutegetsi runaka naho nyine ingingo ikore uko niko kuja muri demokarasi nyakuri niyo ntwari bereye Uburundi bukaba turiko turajamo. Naho rero bamwe mu banyagihugu bashimye iyo ngingo hari abandi baganiriye na radio haguruka bamenyesha ko guhagarikwa kw'iryo shirahamwe rirongowe n'umukenguza amateka Space Caritas Njebarikanuye bidakwiye ahubwo bakavuga ko yarakwiye gukurikiranwa n'ubutungane. Abanyagihugu barongera bakavuga ko leta ya CNDD-FDD itigera ihana abakosheje basanzwe bafise igihagararo gikomeye muri uwo mugambwe. Amazi y'umugezi bita Kizingwe agabura zone Kanyosha na zone Ruziba mu gisagara ca Bujumbura ashobora kubomora amazu ahegereye hamwe n'ibarabara rya Rumonge ricaho hano abanyagihugu bakaba bafise ubwoba kuko leta atagikorwa iratangura gukora kugira ngo ikinge ingorane zishobora guterwa n'ayo mazi
bamwe basaba kuhakora mu maguru masha mu gihe abandi bavuga ko leta ya CNDD-FDD ibikorwa ititaho bikiza abanyagihugu ari byinshi ngo ahubwo ntaco ibamariye. Inkuru na Igete Inamahoro. Amazi ngo yaruzuye uwo mugezi arinjira no mu mazu ahegereye, mbere ngo zikaba zishobora no kunyikanwa n'ayo mazi. Abanyagihugu baho bavuganye na Radio Haguruka bavuga ko bagerageje kwikingira mu gushinga imbingo ku ruhande rw'uwo mugezi kugira amazi atabashikira, ariko ngo bakaba babona ataco bifasha. Abanyagihugu rero barasaba leta gukora ibikorwa bishobora gukinga ingorane zivuye kuri ayo mazi. Abandi banyagihugu nabo baranegura leta ya CNDD-FDD kumva zuko ngo ititaho ibikorwa bikingira abanyagihugu mu gihe n'impanuka nyinshi zama zashitse ngo zituruka ku kutitaho abanyagihugu. Akarerero batanga ngo akaba ari akivyabaye ku bantu bubatse ku mazi ya Tanganyika maze amazu yabo agatwagwa n'amazi. Ubu iyo miryango ikaba ngo yirirwa iraturatura yaka indaro mu gihugu hagati, ikitavuzwe coco ngo akaba ari abana baciye baheba amashure kumvo zitabavuyeko. Ivyo vyose rero abanyagihugu bakaba bavuga ko wari ingaruka z'uko leta ititaho ubuzima bw'abanyagihugu, ngo kuko leta ntabwo yari kureka abanyagihugu ngo babandanye bubaka uko bashatse iruhande y'amazi.